Mwagize neza guhitamwo Diko Entertainment, mwagize neza gukurikirana ikigo c'amateka, ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, inshuti yawe. Ariyo mpamvu no munsi tugiye kumara kano kanya tuyaga n'abari munsi, turi kumwe n'abagwayi, turi kumwe n'abagwaza, eka mbere iruhande turi kumwe kandi na muganga, ni naho duhuriye n'abana. Umuvyeyi mwitwa gute? Nitwa Christine Ngendabanga. Usanze uba hano nyene mu micungararo? Mba mu ntara yo mu tumba Kibiri, agacimbiri mu izoni Muhungwa, komine Gitega. Uwo mugwayi wanje yitwa Oscar Ndayikengurukiye. Uyu musore? Urumva agifatwa barahambariye, ndahaza imisi mikeyi, ntiyava hasi, ntiyavuga. Hama arahava aravuga, aratangura kuzapfasa agenda gorama. Uburyo uca bumbana buke, nca ndaheba, naje gutora imiti imisi ibiri gusa. Agaciro bambariye nca ndakena, ndabura uwumfasha, ndabura n'umwanyi amfasha kumwitaho, nca ndatwara rero ndagumiza muhira. Nca mbona rero ngumije muhira rero bwabo umugabo uca rero butera bugenda uko nyene. None rero urumva ndashima, none nawe ko ndose Imana isuye kuntera iteka nkagaruka hano, nizeye ko azocakira. Iyo ngwara yarafise yarabimara igihe kingana gute? Ico gihe naza yarabumaranye umwaka umwe. Urumva ubumuga bwose hamwe bumaranye imyaka 9. Abumaranye imyaka 9 mu gihe naza, naho urumva vyari vyase gose. Urumva rero yariko yatera muguruka, urumva bwace bubukene. Bisigura yuko ubu tugusanze hano ntibwari bwo bwa mbere wituye kino kigo inshuti ya bose? Intango ya mbere nahatangwe kweri bikiri hasi nyene, agifatwa nyene uburyo buca bumbana buke, nca mbura uburyo. Kuko ico gihe bari bambwiye 230, nca ndonka amafaranga 50 gusa. Urumva nca ndahagara uburyo bwaciye bumbana buke, naciye nkena nca ndaheba. Komenga mu nshuti ya bose uburyo tubizi, ufise amahera makeya baraba barakuvura bikwiranye nayo ufise. Yaciye bingora ibindi bigoragwana, nca ndagwara uburyo buca buba buke cyane go. Ariko hari umuti wa mbere bari baguhaye ari wo utuma uno munsi tumubona ahagaze. Hama rero leta nayo nyene kiramufashiramo urupapuro, muhaye urupapuro aragenda kuza arafata ibinini, nahene yabuhabwa kubamugirira neza nyene. Urumva yaciye rero ikorana yose hamwe, urumva rero byaciye bikorana rero. Uyu munsi wamugarukanye kukihe kibazo? No munsi namugarukanye kubera uwo mugira neza Piriva Barundi yatumye abo baza kutugendera muhira, baca babona yuko uburyo nyine ari buke, baca baratubwira ati muraza. Batubwira mbere byo bwije ati nimuze ku kigo cya bose, inshuti ya bose, uti bagende babavure. Yafashwe agenda yicaye, ntiyava hasi, yafatiwe ngaho mafyigo. Urabona n'ubu ntatambuka, ntiyunama, ntacyatora. Urabona n'ubu umubiri wose nta nahamwe afise umutsi, nta nahamwe imitsi yose yiwe yarazivye. Urumva nta nakimwe akora, nimuhira guma yicaye uko nyene, ntacyo ndamutuma, ntacakora. Ico nshimira inshuti ya bose ico gihe namuzana, aka kaboko kararabi no gushingana namutamika, aca aritamika injya. Ndabona ko gahinduka, urumva naciye ngira uburyo buke, mbura umumfasha, mbura abamumfasha. Bisigura yuko iyo uza kuba ufise uburyo bukwiye, wari watangiye kubona ibimenyetso birenga kimwe byerekana yuko yategerezwa kuba yakize bigahera. Ntiyaduza ururimi ngo avuge, nta mu rurimi arahavura aduza aravuga. Ca rero mbura uburyo. Ni kuvuga ko kugira ngo ashobore kuvuga canke guhagukana buke byavuye mu nshuti ya bose. Nene ko aribo bampaye umuti, nyene ndavuga nti niho nyene niho nakuye agahengwe ko biratangure guhaguruka. Amaze gutangura guhaguruka rero inshuti ya bose nyene maze guhagarika nyene mbuzi ntuzeye, aca agenda mu masengesho, aca guma ari mu masengesho. Zambona rero gace gateye kutadadana kuko nyene azarahagarara uko nyene. Ariyo mpamvu wasubiye kwitura n'ubundi ca kigo inshuti ya bose? Yego muhora umva n'uwo mugira neza yatuzanye. Arababwira ati ntahandi hantu mukwiye gutumbera atari mu nshuti ya bose. Nari narahaje kwe, nahaguruke ihaguruka. Kandi no kuvuga mbona aravuga. Baravuga. Witwa gute? Ndayikangura kwiya Oscar. Oscar wafashwe gute ingwara yawe? Yarakiri muto, yarafise imyaka 9. Urumva jangena nafashwe mboya kw'ishuri, nca kwa mukuru wanje byase gose, canda sika ndaryama. Hanyuma aca hanyuma mukuru wanje acarampeka anjana muhira kwa mama byase.
cateragira yuko rero urumva niko yafashwe yafashwe avuye ku ishure. ubu rero bimeze gute? biriko biraza bukebuke ndashima. Imiti yo mu nshuti ya bose ntiyakugoye gufata? Oya hangoye ujya muti niwe wangoye ujya bakanda hose. Uyu munsi bagiye bakuvure we ngira nturashikirwa, bagiye bakuvure bakoresheje imashini, hamwe bahora bagukanda bakoresheje nk'uko bavuga ngo kubwo ujya bakanda, ubu ntibagukanda ahubwo bakoresha imashini gukora ko hanyuma ugacutera ukira. ngira ngo kweri biraza kunyorohe kuko ujya muti niwe wari wangoye ijya yindi ntari nayimenyereye ngira ngo kweri biroroha. Mu kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ni naho duhuriye kandi n'umurongozi akongera akaba n'umuganga muri ico kigo. Mumeze neza gamushingana? Ego turashimira Imana ku batanze, turashimira Imana Onesiforo kabasanzwe ndongoye kino kigo bita inshuti ya bose. Yego. So kwa mbere tuyaze twarayazi ikiyago c'aba bantu baranagikunda, bashima n'umugambi mwaremye munatere intambwe nk'umwe mu bantu muri ko muraterera ku magara atanga n'ubundi buzima bwiza ku barundi muri rusange. Yamara uburyo twagarutsemo twasanze hari ibintu bisa n'ivyahindutse, abantu babonye ibintu bisa n'ibimashini, mbere umuntu yava abona menga birateye ubwoba bitamenyerewe mwa kino kigo. Bino bintu byatanguye ryari? Murakoze cyane. Bino bintu biramaze indwi zibiri bitanguye, kubera yuko ni uburyo bwo kuvura dukoresheje ni nk'ubuhinga bwa massage, uko dukora massage dukoresheje amazi ashuhije tukashiramo n'imiti y'ikirundi, hanyuma rero tukagira massage aho umuntu ababara canke ari uwamugaye bumuga kugira ngo tumugurure nk'umuntu yamugaye. Rero ivyo rero byafasha kugira ngo imitsi izibuke canke ibinure bishonge, hanyuma bigatuma umuntu byoroha ingene ya miti twamuhaye ishika mu mubiri n'ingoga kugira ngo ishobore guca imuvura. Bundi hanini imiti niyo ivura, ariko ibi vyuma umbajije nuko twashatse kunganira ca gisata ca massage mu buryo bwo kuvura, kubera ubundi urumva hajya twatuko dukora ibijanye n'uburyo kama bw'ikirundi, ariko twongeyemwo ubuhinga bw'ivyuma. Yishuhije rero ikituma tuvura ducije mu birenge, uburyo urumva umubiri wose ushobora gusanga watonganutse. Muri ico gihe rero tumuhaye ya miti yacu y'ikirundi rero ica yoroha gushika mu maraso n'ingogana n'ingoga, kubera hamwe hari vya bivyimba vyavyimbutse. Hari n'izindi zikora nk'amashanyarazi murika ko nk'izuba, kuko ubundi iyo twako turavura ngaha mu nshuti ya bose hari n'uburyo twavuza izuba abantu tukabanikira hajya kugira ngo baronke icunyunyu bashaka kuba bakenye, kubera gishaka kuba kiva mu kazuba kajya ko mu gatondo cyangwa ko ku mugoroba. Nibwo buryo dukoresha nk'imashini, ku buryo nk'uru urabona ko atakazuba kari kukaraka cyangwa ugasanga saa sita rujya uzuba ntigwanikira ko umuntu, ngabo ugakoresha iyo mashini kuko urafite ingene uyiregera ugashaka umuco muke canke mwinshi bivanye n'ico uri kuravura. Rero nubwo buhinga turiko turavuramwo, wabonye hayo n'indi mashini aho kera abakoresha mu gukura babe umuntu bakoresha ibimeze nk'ibirumiko ibirungo vya kera, ariko iyo mashini nayo ifise utu plastique ushira ku mubiri wacometse ko iya mashini igaca ikwega ibucafu bwose canke ubumara buri mu muntu, bigatuma rero umuntu ashobora guca akira neza cyane. Abariko baribwira ko ubuhinga bwanyu bwa kera bwoba butagikaze, akaba ari impamvu mwazanyemwo buno buhinga novuga bugezweho, umuntu yava yita ngo bw'ikizungu canke bw'ubuhinga bwa none, aba mwababwira iki? Oya murakoze. Urumva mu bisanzwe iyo turiko turavura twisunga ikintu gishobora gufasha umuntu mu mwanya muto kugira agire amagara meza akoresheje amahera make kandi yivuje umwanya muto. Rero ubu buhinga si buje gusubirira imiti twara duha abantu, ahubwo ubu buhinga buje kunganira iyo miti kugira ngo ishobore kuvura inyarukije, kubera umubiri w'umuntu uba wamaze kugira ubuzima bwiza, kuko harimwo imashini ishobora kuyonza ibivyimba byaba ivy'inyuma cyangwa byaba ivy'indani mu mubiri. Iyo mashini rero ikabiyonza mu mwanya muto, muga kubera yuko hariho imigeri ishobora kubitera ibivyimba, iyo migeri ishobora gukurwamo n'imiti nayo ijya miti tuba tuguha, kubera urumva iyo mashini kwe y'ivyo bivyimba
mugabo nikwiye uwo mugera urimwo nawe kugira ngo ntuzoswe nuko nagufata ucumwa ya miti isanzwe twari dusangwe dutanga. Bisigura yuko umuntu muhejeje kumukorera kino no kwita nka operation mwabujya buhinga murarenza ko n'imiti muri musanzwe mufise mukayimutekereza. Murakoze cyane, ni kuvuga ko umuntu tumuha imiti ni ukuvuga ko tumukorera iyo massage cyangwa buhinga tuvuramwo tubanje kumukonsita tukamenya ikibazo afise tukamwandikira n'imiti ko twaba tubandikira iyo miti basanzwe bafise nugira ngo vyunganiranire kugira ngo umuntu akire mu mwanya muto canke nk'umuntu haje afise ububabare burenze ukabanza ukabugabanya ubwo bubabare hama akaza gufata umuti ubwo bubabare bwaheze. Mwabonye nk'umuntu yaje hajya yarafite ikibazo ngo ciginyo ryacikiyeyo umusaya wavyimbye tumushyira mu mashini yavuye umusaya mwavyibone ko umusaya we nyene ashaka ati nukuri bumeretse neza rero n'umutwe wari umujya cyane wari waciye uhagarara. Urumva rero n'ubuhinga rero bugezweho, urumva rero twebwe nk'inshuti ya bose dutoza kujana n'ibigezweho. Urumva rero bigezweho ntidushaka kwega kubikoresha mu gihe tubonye yuko atangaruka bigira ku magara y'umuntu canke ko ari ibintu bijya kunganira ahubwo ko umuntu akira n'ingoga kandi akagira amagara meza. Uko kuntu bivura n'ingoga byihuse womenga ku rundi ruhande birateye amakenga tubwo mu misi mitari myinshi ntibiheza bikagira ingaruka ku magara y'umuntu. Mwaratohoje murabimenya musanga nta ngaruka, ese ko ari ibintu bishasha mwongeyemwo bisaba ubumenyi bwinshi, murafise abaganga bavyigiye baramenya ivyo bari uko barakora ivyo ari byo. Murakoze cyane, turafise abahinga babizi kuko izo mashini twadikuye muri Turikiya. Uvuga ni mashini iba ifise ubushobozi bwo gukora neza kandi atangaruka itera imeze nka kama. Uvuga zikora nka kama umva zikora kama, umva ko nk'iyo oye kujya kera sinzi ko wewe uwo ngiye muto ntibabonye ikirumiko urumva nk'ahantu hari amaraso yavuriraniyeyo barafata bagaca ku ururasago bagaca rero bashaka ikirumiko bagaca bakwega umuntu afite inguvu agakwega kugira kwege ya maraso yararimo. Ubu rero n'ubuhinga rero iyo mashini ikora nk'uburyo bwa kama, nuvuga ko aho bashize ko kaga plastike ngaha imashini cikwega ibivyimba biriyo canke ibintu vyavuriraniyeyo mu mubiri wawe. Urumva rero ntangaruka nimwe ishobora gutera kubera ikora nka kama. Ivyo bintu umuntu avyumva birazimbye. Abarundi muri rusangi nyamwinshi murabona uburyo bafise bizoborohera kwivuza mu kigo inshuti ya bose. Murakoze cyane, mwaje kibazo cita cyane. Ubundi n'imiti mu inshuti ya bose ni bake baba bayigondera yaba inshuti ya bose idashiramwo gufasha. Rero musanzwe birazimvye mugabo twebwe nka mucuti ya bose ntituzimba kuko aho bagira massage zisanzwe zitari kuvura usanga harabariha hagati mu 30 n'ibihumbi 50 ahisho usanga ari ibihumbi 50 kuri massage imwe bakugiriye, ariko twebwe ikorwa cyose bagukoreye muri ubwo buhinga nuvuga bashaka gushaka ko imashini nka 3 canke 4 bivanye n'ibibazo ufise ko aho ushanga afise ibibazo vyinshi ukariha amafaranga atarenga ibihumbi 200. Urumva yuko kubandi bariha 50 kugira ngo ukore massage nka 10 urumva byoteza kugora. Mugabo urumva ngaha ayo mahera baca bariha 200 kuri massage imwe. Kandi ikindi naco muri iki gihe umvise yuko massage zose beka bazikora ku buntu kugira bereke ko abantu ariko ubu massage zose zikozwe abantu bose bakwe massage niba mwababajije nta numwe yari shifaranga kandi n'abako barivuza babonye ko muri imisa ko bavugwa ku bice 50%. Ni kuvuga yuko ayo mafaranga ibice 50% ni kuvuga ayo umuntu yahora ariha niba yahora ari ibihumbi 100 acariha 50. Niko tumaze imisi ko turagira umunsi mukuru abagwayi na cyane mu ntumbe kugira ngo dufashe abantu kugira ngo abantu bose bakire kandi bagira amagara meza kugira ngo tushe kwinjira mu terambere rirama nyine icubahiro mu gihugu cyacu yamaduhimiriza iterambere rirama vision ya ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Niyo mpamvu yo natwe yo mu cyuti yose tugomba kujana n'iryo terambere kugira ngo dutere imbere muri vyose tugakoresha ubuhinga bugezweho mu kuvura. None nk'ubuye mu misi iri imbere dushobora kuzofata iyi miti yacu tukayihindura mu binini ku buryo umuntu ashaka kumira ikinini kuko mazi irura igorana. None ico gihe muzavuga ngo tugiye ico gihe rero kandi turiko turondera imashini ishobora gufata igaduha ikinini atacikuyemo na kimwe muri yafu yacu kugira ngo
Enjo ituma zatugoye kuronka kugira ngo twebwe umuti wacu uguma ari wa wundi nyene niba umuntu awumize azobumere wa wundi nyene ingaburo zose cyo mwashaka bibe birimwo kujya twatanga umuti nk'ingaburo ni nkuko yo biducumbiye nk'ubugari ukajya ubugari ubwa kubera iyi miti hari habinanira kunywa kubera irura usanga ibishe kubera ukoroza mu mazi kigora kunywa ari kinini uramira bica vyoroha nico gihe rero umva yuko no gukira abantu bizoca vyoroha gusumba uyu munsi birumvikana cyane bwana Onesphore umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose tubashimira cyane namwe turabashimiye Entertainment.